twumva emwe bazangira ari amababi ari vutuvutu wabahuye kubita wabahuye nyene abagwaye nyene emwe hariho n'umugabo umwe we baramukubise n'ukuri mubo twari kumwe. Nitwa Esperance Ndizeye, abantu umwe yagiye aherekeje abagwayi bagiye kwivuza imitima mu gihugu ca Sudani y'Amajyaruguru. Je nitwa Ntahongendera Dafroza, naherekeza umwana agwaye. Twagiye mu mpera z'ukwezi kwa mbere ku mwaka mushasha wa 2023, nkaba nagiye ntwaye abagwayi batatu. Twavyumva bitanguye amasasi atanguye kumvikana. Yumvikana kure, twavyumvira ubwa mbere kure, twari mu bitaro ahantu tutasohoka, mugabo tugiye turaraba amakuru niyo twabibona kuko aho tuba si Khartoum, ku ntambara yaba i Khartoum mu bisanzwe. Natwe twari ahantu genda nk'ibirometero nka bitatu, si hafi ya Khartoum. Twabona yuko nyene tugiye guherayo, mugabo kubera ubugombe bw'Imana ntivyakunje. Hamwe naravuga ati Imana wakoze kunkirije umwana bibaye yavuwe. Ani naho nkaca ndaba none ko ikibanza c'indege gituriwe tuzoca hehe. Muri Sudani nta ambassade y'Uburundi hari. Rero byasaba ibintu birebire, twatangura kuvugana n'abaje baturungika ati tuvugire muri gouvernement turondera ingene tutaha. Ko byagenze twaragerageje turatelefona baturungitse nabo batubwiye ati raba mu ngene muvugana na ambassade wacu mu bihugu by'abara bari muri Egypt murabuko mu bigenza. Niho rero abo muri ivyo bitaro batangura kwimvira kuri twebwe, baca nabo baragira uko bashobora, baravuga uko byogenza. Niho rero baca kuri ambassade ya Kenya. Ntitwari Uburundi gusa, twari mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko, harimwo Uganda. Rero ingorane nyezina twavuga twahuye twazigiriye muri Sudani y'Epfo kuko iyo ambassade ya Kenya yadushikanye ku mupaka hana na Sudani y'Amajepfo. Yaraduha ya bisi twaya abantu ibihugu bitanu abasanzwe baba muri Sudani, bo muri Sudani, abo muri Kenya, abo muri Uganda. Turafata urugendo rufata amasaha 8 mu nzira. Badushikana ahantu ku mupaka avuga ati ntiturenga ngaha. Ni mwijoro buratanguye kwira, ntitubona ingene iryo joro turimara aho hantu. Urumva ni mu gahinga nta matara ntaki, tushitse turi ibihugu bitanu ntitubona ingene turara. Niho twebwe twari tugize Afrika y'ubuseruko twavyumvikana ati tunone turarara hano hantu turetse abagwayi. Twebwe rero turiyungunganya turavugana ati tugira isho duterereye turaba ingene twifasha twebwe nyene kuko yaba oyeme ntitwari kumwe, yaba ambassade ya Kenya ntitwari kumwe. Rero twaca tugerageza turaje inama ati ntiturarenga kuko nubundi hariho abagwayi bogira n'ingorane, turaba ingene twiyungungana twirihira uburyo bwo kwiyunguruza tuje ahantu dushobora kurara. Aho rero y'amasaha yigiwe imbere ndibuka ko hari saa 3 z'ijoro aho twatangwa kuvyumvira. Niho twarondera ibyo twita ama pick up, imodoka zitwunguruza zadutwaye imigwi kubiri, ntitwagiriye rimwe turetse ko twari dufise imizigo, ntitwari nabaki. Tumaje kuburira n'ukuri twaruriye tubona nyene warurira uvuga ati jewe nubwo nuriye ndapfa kandi nahati Imana iratubona. Turagenda nyene tururira turagenda dushiciye ahantu nyene bamanze barakatisha umuduga urasubira inyuma. Turatangura turavuga ati noneho karabaye iciye ngaha bagaca bayihindura igacaha kangira tugasubira inyuma nyene turamanuka nyene turashika ahantu nyene agiye gucarakata caduca ahantu nyene batuririye imiduga hari bijiga ivyahimbuca amaguru n'imitwe naho twaca tuvuga ati none gamana natwe rero bagiye kuduturira aho hantu nta kuryama ntake aho dushikiraho twese imizigo iki no bigereranya nk'inzu y'ibaraza niho twarahaye. Sudani y'Amajepfo ni igihugu kinini cagutse n'amabarabara atoroshe kugenda, urugendo rurerure rugendeka nabi. Baradutwara turagenda
twavuyeho aho hantu saa 2:30 tugira depart aho twavuriyeho ni saa 3 aho rero twagenda tugana ku kibuga c'indege nubwo ntari bwakizemo ari bwo bwa mbere n'ahantu mu ishamba waba umwanda muto waba umwanda mukuru bawukorera aho nyene bavuga ngo aho hari abantu oya aho nyene ni bwa mbere nabona ubuzima bwanje ikibuga c'indege kitagira amatara ryari rya mbere ubwa mbere nabona ikibuga c'indege abantu baza nk'abarindiriye bus bwa mbere nabona ikibuga c'indege ahantu ozarantura atana amatwareta hari harabayitera bwoba harazanye n'umuntu adutera ubwoba arafata inkoni arakubita ku masakoshi kugira nyine atera ubwoba abantu b'imitima ihuhabumo koranenye izina zakomeye kwanza zarakomeye kuko mu ico gihugu twagiye tubona abasoda b'ico gihugu baje batera ubwoba urabona abasoda abantu wizeye bacungera umutekano baza birukanisha n'inkoni n'amakoho b'abantu barara nkuko umenga turi kwa abantu babagizi bana baratwirukangishije vraiment urugize icagenda kubaza baramukubita bakoresha ico twokwita violence baramukubise ari umuntu bagira barase abantu barakoma induru bake twumva emwe bazangira ari amababi ari vutuvutu wabahuye kubitu wabahuye nyene abagwaye nyene emwe hariho n'umugabo umwe we baramukubise no kuri mubo twari kumwe yaragize n'ingurane no kumurasa bagomba bamurase duca turakoma induru aho twiruka twikoreye amavalise ntitwaronkiye ukarabiyuzana tukahabura mu masaha ine rero niho Imana yatwishura twagiye tubona yandegije indege ya Kenya ije aho rero twari inyuma y'ikibuga c'indege satubona iraje ifise n'idrapo icaduhaye umwizero n'abagwaye bakasubira gutwenga vraiment amenga turaronse ubukiriro baca bararungika n'indege n'imodoka zabo zigisoda kuza kudutora zo gutora abantu n'intuzenye n'imizigo nababazwe nuko batuzindukiye mu gatondo badukubitije inkoni ari bo boducungeye bagaca bongera bakatwadaka inkoni twiruka n'imizigo tuburuta n'abagwaye tutaronkiye tubajana